byaragenzura vyibuka ibyabaye none uvyifashemo gute ubu woga ibijumbu hajya ubona inyama oya hama ndagutumye uko umubwire ko nari ngaha mubwira ati ikintu cyose kiwanje naguhereje wewe inkwano yose wewe naguhereje canke nagutagiye uko ndakinga mama benda kubaza hari ibyo mwavuganye byose uracyabyibuka nawe no kuri urabaza naho yoba yaragukoye jewe sinobura amahera yo kugusubiza harya nta soni abantu no Icara ndagusigura. Oya ntavyo numviriza uzundanira abantu baza kumpenera ku mbuga yiwanje jewe. Umwana ariko nakwidondora neza. Why she's gone? So my mother is full happy. Go, come in. Kaneza! 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 Sigo mutamba Kaneza ni. Kaneza si hano. Je Kaneza namkeneye. Siba kana moye Kaneza. None nibiki ganije imbere nibiki ko mbona usaguje. Jangene Kaneza. Uzi amaraso muri wose. Nijibe nibiki waje gukora we. Jera kubiko ngene Kaneza. Kaneza ni hehe? Cyangwa uramunye gice. Musohore Kaneza. Nakubwiye Kaneza kari hano. Mutamba. Aho nyene. Utara usana nyine kizigo riba. Jangene Kaneza. Nakubwiye Kaneza si hano. Mutamba jangene Kaneza. Nunda cyakuyinga. Mbega nijibe. Kutambira ko amaraso kujuma. Nibiki waje gukora. Mutamba nutume ngori bara muri umwanya. Ngene Kaneza.
Karibu. Brother. Viguti. Ni sawa. Meze neza. Ego. Icara ngaha nicaye ngaha. Okay. Ni sawa none. Ego, ni sawa. Ego. Kwa hiyo mazi misi warabuze. Cha, nakazi. Nakazi yo nzi ko mu gisagara ibintu bigoye. Ashinda bizwe. Cyane cyane nkamwe mu bamufise utuntu twinshi mutegura. Nuko ni atasi. Okay. Mabuja jana yese ko atakona kusanga ngaha. Oya, aya masamba ndi ngaha kwe. Ubona ko aya masaha yo kurya umusosi. Yashageze naho nyene fam. Nabasaga mahite. Ko Ubya rero bras, nafise ikibazo kidasanzwe. Ikibazo wanje. Sinzi yuko uyibuka ya nkuru nakubwiye. Ya nkuru ya Kaneza. Ya Kaneza. Ndayibuka. Ya nkuru ishikanya handi hantu kweri. Ama stress ifise muri iki gihe ararenze muri jewe. Uramuzi uyo mutonyi wanje twabahe? Ndamuzi. Bahe. Ujya nyene wavuze ko ari we yateye inda Kaneza. Ego. Ujya bahe mu bisanzwe narashaka kumugirira ibintu byinshi cyane. Nawe nyene arashobora kubona yuko bitagenda neza muri jewe. Oya nawe ntiwe ari wewe kuko ujya mupitse mu bisanzwe yakoze amakosa. Nta kuntu hoja kumu fiance wa grand frère yamaze gutangira n'inkwano frère. Ukagenda ugatera inda. Ega nawe ntiyari wewe ryari shafu. Ivyo bintu bisanzwe birumvikana nanje no. Ariko rero aho bigeze ubu sumutonya wanje amuteye inda. Numva ngo hari umuntu mbere bifande n'ikimbere. Nijimbere? Nijimbere. Gute sindavyumva. Reka ndagwe story rero ko nibimeze. Nijimbere yahengeye maze kugenda. Urazi yuko jene ndo umuntu nyene ama business nguma genda. Nijimbere sinzi ibintu yakoze yacamutera na Kaneza. Ko cyane bazanane ukuntu Kaneza ashoboye kumemukira gute kandi namaze kuva ngaha dusezerana yuko tugiye kubakana ariko muri uyu mwanya akaba afise imbanyi bamvani atari. Ariko rero mu kubivyo narageje kugerageza neza nasanze yuko atari bahe mutonya wanje. None ndumvise ibintu bigoye. None wabimenye gute ko atari muto wawe yamuteye inda ari Nijimbere? Wene uzi yuko inkuru zigenda kandi twaba tubana ngaha muri aka gacimbiri ni ngombwa ndabimenye. Ni ngombwa. Ariko naho biruko sinzi ukuntu nashobora kumutumbera abahe mutonya wanje ku bintu namukoreye. Biragoye kweri. Mu gihe bamufunze nije narashoboye kubishiramo uruhara kugira bamufunge. Narashoboye kumuzanira ishusho mbi bahe mu muryango. Naho bigeze ubu ubahe mu muryango basige bamubona nabi bamufata nabi basige bamwana. Rero ikinzanye ngasi kindi nagomba ukuntu womfasha kugira tumutumbere bahe. Ntugire ikibazo sivyo? Urazi ko ibintu hajya bigoye ujya n'umutonya wanje dusangiye amaraso. Sinzi uko ushobora kuma kampani gatonya kugira ndamusabe imbabazi kuvyo namukoreye byose amakosa ndabe yuko ushobora kumbabara kugira numva umunezero muri jewe kubera ngaha ndababaye kabisa. Ndabizi ko bishobora kukugora kubura n'ingene umutumbera ngo utangure kubimubwira na bijya bintu byose wamukoze. Ubu kweri ndazi hari urwanko kabisa hagati yawe we nawe. Ariko ubu nari nsanzwe mfise akanya hari umuntu bariko turavugana ngaha reka ndamubwire ko nza kugenda mu wundi mwanya duce tujana amasaha twamubona. Yego ndibaza twashaka kumubona. Reka tuce tujana kugira ngo ndabaje hagati nyene ndabukuntu no bumvikanisha kuko ivyo ni ibintu bibaho kwihenda birabaho kandi urabona nawe ni vyaramunaniye kwisigura ngo agaragaze ko atari we. Urumva nta kundi twabigenze kweri.
Baby ari ngaha. Oh my baby, come on man. Oh my god. Karibu man. Asante. Gomeze neza. Uyu ni banzulikane n'ivyo kwanza. Oh my god. Ndabafasha iki man. Urumva rero bahe twebwe twaje hano dufise ivyo dushaka ko tuganira sivyo kandi ni ibintu vraiment by'inkoramutima. Urazi amatati asanzwe ari hagati yawe n'uyu mukuru wawe zerekeye ujya mukobwa KANEZA iganda yiwe ukuntu vyagaragaye ko ari we wayimuteye hama mu nyuma haza nyene ingorane mu muryango ntiwamucumvikana na mukuru wawe ntiwamucumvikana n'abanyamuryango bose na mama wawe ntakikuvugisha. Ariko rero hari ikintu rero cyantangaje uno munsi kuba mukuru wawe aza akambwira ko inda atari wewe wayiteye KANEZA ari iyanije imbere. Oh my god. Urumva rero kubizo mpamvu yansavye ko tuzanana ngaha kugira ngo agire ico akubwira muganire kugira ngo murabe ko mwosubira gusabana nk'abantu bene umugabo umwe sivyo Thoma? Ego. Ha? Oh my god. Kwanza wewe wa mutipe uvahe mbege yariko aravuga ni cyo cyane. Nivyo. Oh my god. Bahe. Cyambere kanza dushima kuntu atwakiriye ngaha. Kubera urazi yuko narashobora kugukorera ibintu byinshi cyane gose bibabaje. Hamwe n'ibintu biza kuba birebire no mugashoka waragiyemo. Hamwe ikintu nyamukuru cyatumye tuzangaha ni kugusaba imbabazi kumva ko bintu nakugiriye. Ariko nagomba kwibutsa gatonya yuko twoshobora kuvyibagira gatonya kubera je n'umukuru wawe. Ndo mukuru wawe kandi urazi yuko dusanzwe tuvukana kandi twarashoboye kubona ibirere. Bijya byose nagukoreye yari shavu. Kandi naje ndiko ndicuza kubera nafashe ingingo ningwa ningoga atakubaza neza. Atabumenye byinshi ndabizi ntaje muri uwo mwanya ndiko ndicuza ko narabigukoreye. Kubwo ibyo ndasaba imbabazi. Oh, okay, wait once. Oh my baby. So wait here, play man, motherfucker. Yo, so wait, it is her home, man. If you say I'm a fucking boy, you know. Okay. So, few minutes. You call, okay. Over here. So, umva, wewe kwanza reka ndagutwege, ndabona umeze nk'umuntu nyene. Umva, my brother, wenda kwizera cyane. Kandi ndakuba. Gusa rero, gabraza, umva, je nitwa bahebi yaki, you know? Rero kuba wamaze kwirotuva mu gifaransa, wamaze kwirotuva kufise ikibazo. Ko ni ufise ingorane na nakimwe. None tubigenze gute? Ntawe ugira umunyabwenge cyane muri agacimbiri kacu. Gari numva neza amakuru abakobwa bo bamaze kubamara. Neza icyo kibazo cy'umuntu. Urumva rero bahe ndakubwiye ikintu kimwe. Wewe ibintu ntushake kubifata ubigire birebire cyane. Uravyumva? Abantu ngaha muri aka gace kiwacu urazi ko bagira amajambo adafise n'ahagaze. Uravyumva? Mukuru wawe rero yarumvise amajambo ajana nago. Uravyumva? Amaze kumva amajambo rero ajana nago agira ishavu. Nawe yari wewe ufise umufiyanse. Uyu mukuru wawe ugaca wumva ko yateye inda umufiyanse wawe. Nukuri nawe woshavura abantu. Uravyumva? Woshavura kandi nawe wokora nk'ivyo yakoze. Rero nimba we amaze kumenya ukuri ko atari wewe wamuteye akaba ivyo yagukoreye vyose yiyumviriye kuza kugusaba imbabazi. Nurabe nawe woroshe mwongere munwane na mukuru wawe. Nukuri jewe yaje imbere yanje ariko ararira
no ngaha kugira ngo tuze agutumbere no mu maso ni jewe namutemwa akanyabugabo ndamurindisha kugira ngo tuze gende twimwumvishe umusabe imbabazi mwongere munwane ko mwebwe muri bene mugabo je ngo ndayibabaye cyana sabye imbabazi no sabye imbabazi ku bintu nagukoreye vai ngoma nicuza umutima wanje n'amahoro ufise ndasabye imbabazi no kuri ibuka yuko ndo mukuru wawe ndasabye imbabazi no kuri narashoboka kuzana ifoto mbi mu muryango barashoboka kwiyumvira ko nabi ariko ndi munsi y'amaguru yawe nakene imbabazi stand up oh urumva reka tubifate ubuseriye you know tureke n'ibyo gufyitiriza reka ngerageze byo umuseriye umunota umwe gusa kuko mbona aho bigeze rero si ibintu byo gufyina urumva rero we uri mukuru wanje barejeje amashure na wewe mugabo umenye ko mu buzima ari andi mashuri ataraheza kwiga nkajewe rero je na mashuri nifitiye rabahomba ndagusuvye ubuzima nawe ndamubwira uyu afise umuntu nk'abagore amagore kabahe nurumogi ngamabusa nibindi no motherfucker wibagire ko naho ubweze yabigufashije ibiki uyu ibwa reka tureke iki uva rero je namubabaye ariko yamaze kwitahura ndibaza musigaye mugenda gusa sinzi ko wava umuyigisha gengeso yawe mbi y'abakobwa gaskomera okay reka ngeze naba asigaye amasegonda 50 uva rero jewe nujya ka ninde ujya mu tipe yirabura namaze kumwibagira nije imbere urabona ko Kaneza afise inzobe yaragerageje kungirisha ubwa mbere nkiba ku ishure mama yavuze ati ngo usanzwe uri kinebwe uzoguma ngaha uzoguma uvuma amazi nace vuga ati jewe aho kuvuma amazi ufuma basi dodera ivyuma nabo ushaka ivyuma rero nace vuga nujya mu tipe nije imbere urazi ko asanzwe afite sisi kumuzi wewe ndamuzi uyu nawe uyu uramuzi nije imbere wewe wapi cyo kore ntawe uyu mutipe yigira umuvakanse kandi atake mafisi mwumva gusa ku munwa ntaramubona ni noma uva rero hama uyu nije imbere yacagerageza kunshiramo ibintu byo kunyigisha ku ishuri Bro. Safi Meze neza. Yego kabisa. Ama. Ndabona byamaze gushika neza cyane. Bwana, kumbe niko bimeze Yego nyine. mama nkurikira mba. Kugira ngo urabona ko nakugura inzo. Hanyuma nagerageje nyine na booster ni bag nyine niwe yazi gushika. Urabona. Uno yuko ko wambwiye ko ushaka kumera nka Jibu. Cyangwa mfise tubo. Inda nini ya nawe we. Ariko abayiko byose mushaka kumera nka Jibu. Tuza kuza kumurira yazi na. Yego Umva rero ndakubwiye. Ibi vyose ni mushaka kubigirako. Uzokwame winywera inzoga. Wifatira booster. Bangi nyine wikubitira. Ariko mango ndi mwijuru ndakesera. Umva. Urabundi inzoga umuntu anyoye inzoga biba bimeze. Ariko rero umva. Nimba shaka ko mbe nka wewe ufise ubuda. Shaka ko mba ufise ubwirabure gusa. Shaka uzomenye kwiga no kw'ishure. Ishure nzogusubiza kw'ishure nira muronka Kaneza. Je shaka amashure cyane shaka zobe nk'umuperezida zotwara igihugu cyane. Nuko rero murakoze kuba mwatwitaje mugize ikintu cyiza ikindi nacyo ndabona uracyafise amakenga humura n'ukuri jewe ibahebe yake kandi n'umuntu yitahura
ngize amakosa urumva naragukiriye amakosa menshi cyane ariko namaze kwitahura intumbero mfise intumbero ya mbere nuko je namaze umva ndiko ndakizwa wamije mu bintu by'Imana mu bintu by'Imana rero bisaba ko umuntu nkuko wamaye amategeko ambye ati nimba wigeze gukoshereza ko abantu warundire bose ubasaba ikigongo kandi umuntu wa mbere nigeze kugira amakosa ni wewe naragucumiye ko byinshi cyane urabizi kuva tukiga uribuka cyagihe nsheze kugufata ku nguvu urabyibuka ibyo subirije urumva nukuri umbabarire ndiko ndaja mu bintu byo gukizwa umbabarire nkuko ndiko ndagusaba ikigongwe bivuye ku mutima kama umubiri ni jewe n'umushatsi n'amaso n'amazuru ni jewe ariko ururimi ruvuye ku Mana yo mu ijuru niyo batumye ko mvugishwe ko kugira ndakubwize ndagushimiye kubw'ibyo ko wanahuye ego murakoze cyane nyakwihezagirwa mukuri reka dufate uyu mwanya kugira tubashimire rero ndashima iyo kandi shima n'Imana yuko ubyemeye kandi nahuye zo tuba bagenzi basanzwe gusa nturababanye nawe nturabanye uba hariya hirya nje mbagaha hirya gatoya tuzaduhura yambu kandi urakoze kubwifana wawe asante kuko naje ubu urumva kuba niyumviye ko no gusaba ikigongo nuko narosa akabebi kavuye ku Mana wewe nkuko wigeze imisi yose runtera akagere ngo nitujanye ndukiranye n'ibindi byinshi wigeze kuvuga rero narosa umubebi mwiza rero urumva aho ni sawa ugira amahoro waronse undi mukobwa muzuri sana ego rero uzomumenya amajereka ngende kwiyagarika ndagarusa ubunyana wose kumbera umushike wose umubere bareni nukuri bintu bizogenda neza nangorane nukuri rero tarambira kubera se umushinga ngo genda habuka kubera afise umushinga wundi Ajya ni ngorane kabisa kama baby yake ukaje ngomba gutaha ndabona amasaha ko aragenda amasaha agiye aje kwegera kwa atari kwera amasaha agiye mbe haje inyuma nyene hari toilet twanze haje inyuma wahibagiye wege reka manze ngenda machanza kuki utakwe kamanze mwagafane atari atari sana kweli ingorane ziriho ingorane kabisa uko nawe nyabukebuke unyura bukebuke kweli abone icyo mbona ninge n'amasaha agiye
reka ndonera umuntu ngaho turungike iva kugira tuce turaba ko tuzikemagura. Okay, urumva yani nuko rero tuce tugira ningoga kugira turabe ko tuzisekeza nyene tuzine mure n'akanyama mbashaka akanyama nta kibazo inyama mure akanyama ega je nitwa bahebi ya ki nuko rero je nta kibazo ubu ningoga gace batuzanirize naho kanyama nta kibazo kuri je nuko yataje ego baba sasa kunzane nk'akanyama akanyama kozi ndo musi waje waberewe cyane ega je ndumuhendi sawa none kakubegwa gute musi waberewe agora bashe nzane akandi yawe nugira ikibazo n'inyama ngazi ruzuye no musi waje waberewe Mashel. Bye bye kuna musi waje waberewe ni frappe jewe ni ngorane je ndabishatse sikaza nisiregeza ugenda shaka inyama ziraje inyama ziraje nugira ikibazo nuko rero kuryohera n'ubuzima urabona ko bigoye muri no minsi nkwihagara sana Mwana, urako je ndo mukocha akomeye. Je inamba mu rugamba izo avugira. We rero gira ningoga je ntinga. Ujya mu defenseur wanje kahagarare ngaho ugire ningoga ahubwo bra ukozwe kizima. Ahubwo sai na fizika. Ngiye cyo gushira mu tubiri mbona muri no gukora akazi. None abahera yanje turira kwanza nakora akazi. Gusa bari ko bigenje neza. Okay. Oh kaberegete ngo genda rero ugire ningoga mana. Igihugu cyawe kirakomeye igihugu cy'akazi ndamwemera sana mama icara yagarara nganye kugira ngo ntiyabikoze ibyo nibaze ko nanumwe yabonye aboza ni gufurisha tudinga cyo tuvuga ati n'umuntu niyaza akakubura amenya ati ko hugaye igufuri igufuri byihoze gusa nibaze ko mugiye mu ngoza bitamwe yabona akusa jewe okay ariko simeze nk'inkoko umara nk'iminota 30 natanga gitatu tuzi n'abasore Ni Grand Prix na mama Inyishu Media. Unamwona Toma na Kaneza. Ndiye. Nenda kuja niko na moto. Unasikia? Sasa kuna moto. Kubona siku kuna moto. Mama Janifa ndio hapa. Sikiliza niambie. Frank ni mwangu utagongana naye. Yes, mimi ndio Frank. Nataka kwa hiyo. Anamwangukia. Unaona?
kusemea uongo. Alikapa. Sisiaka mkwepa. Nafaga kama mkwepa. Sasa kupata umbia. Hapa ndo cramp yani. Inyishu Media. Sikia. Sio na mama Inyishu Media na mimi ndo hapa ndo cramp yani. Imekubalika hii. Sister Jennifer gusenga ndasenga kandi mbaye Sister Jennifer gusenga ndasenga kandi mbaye ku masengesho. Haujavyaribisha kwe mulishasikia vyarifanya taje muri anniversaire yanje Gusenga iyo vitabikase Yeah. senga mimi Karibu mwisho. kari mwisho Ndio. gusengera urukundo rwanyu Okay. Ni sawa jipodoe sasa. Hivyo kujipodoa atabadilisha. Sasa ile sini ya kwako zitoka wapi? Ile ya kwako. Hii ya kucheza mkitanda. Wewe ukienda utakutoa wapi? Mimi niko hapa. Nenda tukutoa shule. Okay. Jennifer. Ngoja sinyarutsa. Tupashe unyarutse. Msalimu mkubwa. pako ni pazuri naragiyeje kwapa Sasa kitendo ulikuwa unakiona. kani anasaga Niko na salon. wawe urazi ko ntakwanga nagufashije byinshi kugira ngo urabyumva ibyo byose byabaye rero anza tena mwana Ndagiye. Je ndagiye. Wewe. oya Uyu muhungu. cyana sabye imbabazi nasabye imbabazi ku bintu nagukoreye mama nicuza umutima wanje n'amahoro ufise ndasabye imbabazi Just someone is if you just have to Banderas. ndabuze amahoro muri jewe ndasabye imbabazi ibuka yuko umukuru ibuka yuko Mu muryango mvuge ntibagira ati. ibuka yuko ati. bahe ndasabye imbabazi n'ukuri ibuka yuko ndi umukuru wawe Sitakuja kurejea utakuja. to see how I treat you like this. Ishike bende se.
Hizo damu. Unaona kawaida yeye hapa mimi nataka nifanye tukio kubwa. Sio kwa iseni. Umezidisha shata speed. Kama sivuma Yani basi watazidisha hapo basi watazidisha sana. Ni huyo hapa sio. Kumia hapa shata speed. Shata ganda gani? Juu sio kanu. Mwacho jamaa atatuharibisha. Mwacho haiko sawa. Seni ya mvuto. Mimi nakuwa natafuta siasa mkio baba. Vraiment mfoi bila vya kauka. Pika kwa